Nginiteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kuba biriko biravugwa mu bisata nka politike, imigendane n'andi makungu ndetse n'igisata c'ubutunzi. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose ukari zitanu mu ndinganizo nshasha, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi kandi mbakaze no murano makuru. Ni mu gihe bizwi ko ibihugu vyinshi vyo ku mugabane wa Afrika bibayeho kubera imfashanyo ziva mu mashiramwe mpuzamakungu harimo nk'ibanki y'isi yose, ONU, umuryango w'ubumwe bwa Buraya ndetse n'ahandi. Imfashanyo igihugu c'u Burundi camye kironswa zaragabanutse cane mu kiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza, kuko hari zari zarahagaritswe nk'izumwe bwa Buraya, nk'izishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya ndetse n'ahandi hatandukanye. Muri iki gihe rero nabwo biribonekeza. Hari ishiramwe mpuzamakungu ryoba ryaremereye igihugu c'u Burundi amafaranga menshi cane, na amafaranga yaba miliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika. Na amafaranga kandi yari gufasha ubutegetsi gushira umwe mu mugambi ukomeye cane mu ngiro. Ariko abategetsi bamwe bacumva ayo mafaranga umuntu warabarenze agushira imbere ivyatuma umugambi ugenda neza, abategetsi bakenyuye inzira zizobafasha kumiruza iyo mfashanyo. Ibanki y'isi yose yaramenye ko abategetsi bariko bategura uko bazonyuruza iyo mfashanyo, ari naco gituma yari iherutse mu minsi yeze yiyamirije uhererwa abategeka leta y'u Burundi nk'uko amakuru dufise abivuga. Benshi kandi mukibuka mu kwezi kwa mbere hari kwigenekerezo ya 5/0 y'umwaka w'2026 aho umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye ubwiwe yagendeye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta. Abenshi cyo gihe bibajije ko Ndayishimiye yaragiye kuremesha umushikiranganje arindi kumana ndetse nabo bakorana bariko batega ubwoba n'ibihangange kuri dossier ya FOMI, ariko ni vyari vyo kuko umushikiranganje ndikumana cyo gihe yari mu rugendo hanze y'igihugu. Ngo Ndayishimiye cyo gihe yarabonanye n'abakozi bakuru mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kandi yaraje kubaza aho uwo mugambi ibanki y'isi yose yari yemeye gutera inkunga wari ugeze. Aho rero agishikayo nibwo yamenye bimwe, nibwo amwe mu makuru yagiye ahabona avuga ingene bimwe mu bihangange bikomeye cyane mu butegetsi vyo biriko biragwanira ingene vyoronswa isoko ririmo aya mafaranga ibanki y'isi yose yari yemereye igihugu c'u Burundi yababa hafi miliyaridi 200 tuzishize mafaranga dukoresha ngaha mu Burundi. Ivyo rero vyatumye ibanki y'isi yose itera kamo leta y'u Burundi ndetse nabumenyesha ko bitabaye umugambi ntushigwe mu ngiro leta y'u Burundi izakwa ayo mahera yose yatanzwe. Ibi rero akaba ari vyo biriko biratera icuka kibi hagati y'abategetsi batandukanye, ari naco kandi kiriko kiratera injyane zingene buri mutegetsi wese yishakira gushira ayo mahera mu mufuko wiwe. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru rero ufyonde subscribe canke sabone butarafyonda ko kugira ngo toshocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi babo bari kugira ngo nabo baje baramu bambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba mu bisata vyinshi bitandukanye. No Muhuza TV rero reka nsubire kubahereza kaze muri ano makuru. Imiliyoni 30 z'amadolari rero zibanki y'isi yose zishobora guca Burundi mu myanya y'intoke kubera umuntu ho abategetsi. Hari kwigenekerezo ya 10 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2026 ni ibanki y'isi yose Banque Mondiale yiyamirije ukungena ubutegetsi bw'u Burundi buriko bwigenza mu gushira mu ngiro umugambi yemeye gutangira imfashanyo. Mu mwaka uheze w'2025 ibanki y'isi yemereye igihugu c'u Burundi imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika, hafi imiliyaridi 200 kugira ngo leta y'u Burundi ishireho ubuhinga bwa none bwo gutunganya umugambi wayo wa budget programme. Nkuko amakuru adushikira abivuga, bampema yuzuye bacumvi iyo noti umunoho warabarenze. Aho gushira imbere ivyotuma umugambi ugenda neza, abategetsi bakenyuye inzira zizobafasha kumiruza iyo mfashanyo. Ibanki y'isi yose rero yaramenye ko abategetsi bariko bategura uko bazonyuruza iyo mfashanyo, ari naco gituma iherutse kwiyamiriza uruyeri rw'abategeka leta y'u Burundi. Ayo makuru tukaba tuyakesha urukurikirane rurerure mu matohoza yakozwe namwe mu mashirahamwe ahari n'agateka kazina muntu. Muri iryo shirahamwe barigana neza nido ry'ukungena ibintu vyagiye birakurikirana.
Mu mwaka w'ibihumbi 2025 leta y'u Burundi yatanguje umugambi wa budget programme ujanye n'ishigwaho ry'intara nshasha zitanu. No rero haca hiyumvigwa ingene leta izogumiza ijisho ku kungena amafaranga leta akoreshwa, haca hashigwaho ubuhinga bwa none bwa logiciel système intégré de gestion des finances publiques. Ibanki y'isi yose rero yaciye yemeza gufata Uburundi mu mugongo muri uwo mugambi mu gutanga imfashanyo y'imiliyoni 30. Haca hakurikira intambwe yo guhiganirwa isoko maze amashirahamwe abishoboye acenjira mu ihiganwa. Mu matohoza yakozwe bamenye ko hari ishirahamwe Siga ryamuka mu gihugu ca Tunisia ariyo ryari ryatsindiye iryo soko. Hagati aho kandi hari ishirahamwe rimwe ryitwa Media Box ryaciye risigura ko ryarenganijwe muri iryo higanwa. Iryo shirahamwe rikaba rirongowe n'umugumyabanga Donatien Ndayishimiye asanzwe arongoye ikinyamakuru Ikiriho gikorera mu kwaha kwiperereza Service National de Renseignement. Bidatevye isoko yaciye isubirwamwo gushasha maze bampema yuzuye bakora ibishoboka vyose bararenganya ya societe yo muri Tunisia. Isosiyete ya Donatien Ndayishimiye yaciye ihabwa amanota 80% gutyo ica iremezwa ko ari itsindiye isoko, yamara abayizi bavuga ko atabushobozi ifise bwo kurangura iyo mirimo. Amakuru ku manyanga yaranze iyo dosiye yarashitse rero mu matwi y'abajejwe banki y'isi yose. Mu banki y'isi bahavuye batangaza ko bateye ivyatsi akamwana wa mama karanze itangwa ry'iyo soko hamwe n'ubundi bujagari bwayiranze. Ibanki y'isi rero yaciye imenyesha ko irabangira gusohora iyo mfashanyo y'imiliyoni 30 z'amadolari gushika leta y'u Burundi ikubisa gashi igakurikiza neza intambwe zisabwa hisunzwe amategeko agenga iyo soko. Tubibutse ko iyo logiciel CGFP igenzurirwa mu bushikiranganje bujejwe ikigega ca leta burongowe na Dr. Alain Ndikumana. Ayo manyanga yose rero yabaye umushikiranganje Ndikumana arorera, ariko nta na kimwe yashoboye gukosora mu gihe ari we yategerezwa kugorora ibigoramye muri ico gisata. Biravugwa ko umushikiranganje yerekanye ko ako kamaramaza kuko nawe hari inyungu aziga muri ako kajagari. Amatoza y'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu ryakoze anavuga ko umukuru w'igihugu azidosiye, ariko nawe akaba atana kimwe yakoze kugira ngo ibigoramye bigorogwe. Amatoza y'ishirahamwe akavuga ko Ndayishimiye yagendeye igiturumbuka ibiro vy'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta kwigenekerezo ya 5/0 uyu mwaka. Abenshi ngo bibajije ko yaragiye kuremesha umushikiranganje Alain Ndikumana yari katega ubwoba n'ibihangange kuri dosiye ya FOMI. Ngariko ntivyari vyo kuko umushikiranganje Ndikumana yari mu rugendo hanze y'igihugu. Ngo Ndayishimiye rero yabonanye n'abakozi bakuru mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta aho yaraje kubazaho umugambi wo kubaka logiciel wari ugeze mu nteguro. Bamwe bati ibi bintu nivyo vyama bikwegera igihugu c'u Burundi cane mu gihe kiba kigiye kuronswa imfashanyo mpuzamakungu, kuko abategetsi bamwe barifata bakihagira ivyo vyose yabigenewe iyo soko hama abatanze imfashanyo yo kugira ngo iyo migambi ishigwe mu ngiro nabo bagaca bisubiranira amahera yabo kuko ubwabo baba babona ko leta ataco iriko irakoza amahera batanze. Ni mu gihe kandi muri ano makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bamwe mu rwaruka ndetse n'abandi benshi batazi. Uyu ni umugabo numwe mu bambere baserukiye Burundi mu makungu. Ubuzima bwe bwabayemo imibabaro idasanzwe n'ibihushane bikomeye. Yasangiye urugamba n'intwari ikomeye mu gihe abiwe bo bari imbere mu bagwanye iyo ntwari. Mu kiringo c'umwaka umwe gusa yabuze iyo ntwari yongera burabiwe, kandi bose barishwe. Igihugu ca mbere yarungitswemo guserukira Burundi ivyaragoranye ko kimwemera kuko camwita umwansi, ariko mu butama bwiwe nico nyene yasavye ubuhungiro kiranamuha ubwene gihugu. Uwo yarakoreye ibihambaye Burundi nabwo bumuhemba umunyororo w'akarenganyo, anacigura urubanza rwo gupfa Imana irakinga. Mu mpera yanditse igitabu gihambaye ku mategeko y'u Burundi. Uwo mutegetsi avugwa rero na Ambasaderi Charles Baranyanka. Iki gihugu kivugwa hano ni igihugu c'Ububirigi yasavyemwo ubuhungiro. Ni mu igitabo ciwe citwa Le Burundi face à la croix et à la bannière. Muti rero Ambasaderi Charles Baranyanka ninde? Izina Charles Baranyanka rirazwi cyane mu mateka y'u Burundi. Ni izina ry'umwe mu baganwa bari mu bahambaye mu kiringo c'ubukoroni bw'Ababirigi. Umuganwa Pierre
murantunge. Umuganwa Pierre Baranyanka yatwara intara ya Ndora Kayanza mu buraruko bw'igihugu, ahagira icicaro mu Kayanza ahitwa Rabiro. Umuganwa Petero Baranyanka yari yarize amashure arakarana n'intwaro y'Abadagi, aranahunga igihe Ababirigi bari baje mu Burundi, mu nyuma arahunguka arashobora kumvikana n'intwaro y'Ababirigi. Uyu kandi yari umukristo, aranatuma abo atwara bahurumbira Eklezia Katolika. Mu gihe umwami Mwambutsa we yari yarahiye kubatizwa, yatahuye n'ingoga imigambi iterambere nko gutera ikawa, guca amabarabara, akanabitegeka kandi rwose mubo arongoye. Umuganwa Baranyanka rero yafatwa nk'uko ari we yagaba abaganwa b'abatare, mu gihe umwami nawe yafatwa ko ari umwezi. Abakoroni rero baragerageje gukorera cyane kugukebana hagati y'iyi miryango ibiri y'abaganwa kugira ngo biborohere gutwara. No mu gihe abarundi batanguye gusaba kwikukira, abakoroni bagumye bagerageza kuririra kuri uko gukebana kugira ngo bigize ukwikukira ku Burundi. Nk'uko amakuru abivuga, imfura y'umwami Mwambutsa, umuganwa Rudoviko Rwagasore, niyo yagiye imbere y'abandi barundi baharanira ukwikukira. Rwagasore yarakundwa cyane, umugambwe we upona urahurumbirwa, bitera ubwoba abakoroni. Abahungu b'umuganwa Baranyanka aribo umuganwa Joseph Birori be n'umuganwa Jean Baptiste Nidendereza, nabo bashinze umugambwe PDC utabone co kimwe na UPRONA. Kujanye no kwikukira, PDC hinduka umukebe ukomeye wa UPRONA. Iyo migambwe yose yaremera ukwikukira, ariko inzira yo kubishika ko ntibayibona kumwe. UPRONA yavuga independance immédiate, kwikukira vuba bwango, mu gihe PDC yavuga independance progressive, kugira intambwe zitera zitujana ku kwikukira. Ububirigi rero bwafatwa Rwagasore nk'umwansi w'umukomuniste, PDC bayifata ko yo igendeka. Ikibazo gisanzwe ca politike kirava gitandukira imiryango, gifatwa nk'ikibazo kiri hagati y'abatare n'abezi. Ariko ntivyari vyo nk'uko tubibonera ku muganwa Charles Baranyanka. Umuganwa Karori Baranyanka yavukiye Rabiro mu Kayanza mu mwaka w'1935. Nawe ni umuhungu w'umuganwa Pierre Baranyanka yatwara intara ya Ndora Kayanza. Yarangije amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire d'Astrida mu Rwanda, imbere yo kubandaniza muri kaminuza y'i Liège mu gihugu c'Ububirigi mu gisata vy'ivyigwa vya politike kuva mu mwaka w'1958 gushika mu mwaka w'1962. Naho bakuruwe abaganwa Joseph Birori na Jean Baptiste Ntidendereza bari indongozi z'umugambwe PDC, umuganwa Charles Baranyanka nawe yari umunywanyi wa UPRONA. Umuganwa Karori Baranyanka yarakunda rwose Rudoviko Rwagasore. Nk'abandi badasigara n'abarundi batari bake, Charles Baranyanka yaragize agahinda kadasanzwe aho yumvigandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Rudoviko Rwagasore hari ku igenekerezo 13 Gitugutu umwaka w'1961. Inyuma y'umwaka n'amezi abiri gusa, umuganwa Charles Baranyanka yagize kandi gahinda nk'ako aho bakuruwe Joseph Birori na Jean Baptiste Nidendereza bamanekwa ku igenekerezo ya 15/0 umwaka w'1963 bagirizwa kugandagura Rudoviko Rwagasore. Umuganwa Charles Baranyanka yagenywe kuba icaro c'umuserukizi charge d'affaires w'u Burundi imbere y'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Mu mwaka ukurikiye yagenwa kuba userukira Burundi mu shirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Nawe kandi yaserukira Burundi mu Bubirigi, amabanga atari yoroshe kuko Ububirigi bwamufata nk'umwansi bafatiye kuvyo yakoranye na Rwagasore akiri umunyeshure. Bikavuga ko umwami w'Ububirigi yanse kumwakira umunsi yaragiye kumushikiriza impapuro zimugena guserukira Burundi, ariko asotse yishura abamenyesha amakuru ko umubonano wagenze neza cyane kandi ko imigenderanire y'u Burundi n'Ububirigi yifashe neza naho hari hakiriho utugorane dutoyi. Izi nyishu rero zaratangaje rwose abamwumvirije bati wa muntu arazi ko ivy'imigenderanire y'ibihugu diplomasi. Guherwa batangura kumwubaha, mbere arambikwa n'umudari n'umwami w'Ububirigi igihe yarangiza ikiringo cyo guserukira Burundi mu Bubirigi.
Mu nyuma Ambasaderi Charles Baranyanka yagiye guserukira Burundi i Paris mu Bufaransa, aho bivuga ko yakoreye ivyiza vyinshi Burundi. Ivyo bihugu birubaka ugufashanya mu bisata vyinshi, aranatunganya urugendo rw'umwami Mwambutsa mu Bufaransa aribonanira na President Charles de Gaulle. Yongera kandi aratunganya muri ico gihugu nyene urugendo rw'umuganwa Samuragwa Charles Ndizeye, nawe nyene aribonanira na President Charles de Gaulle. Naho yari yakoreye vyinshi Uburundi, Ambasaderi Charles Baranyanka yaratumwe kibujumbura hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1967. Agishika yaciye ahagarikwa, yagirizwa ivyaha bibiri: konona amatungo y'igihugu no kubangamira umutekano w'igihugu. Icaha ca mbere yaracejejwe ko, ariko ica kabiri aragipfungirwa gushika muri Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969. Ahari kuriwe rero Ambasaderi Baranyanka yagenywe kuja guserukira Burundi muri ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko warasanzwe yoba yarashoboye guhagarika iyo ngingo. Charles Baranyanka acakora nk'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Libere Ndabakwaje. Uyu mwaka nyene umushikiranganje Libere Ndabakwaje yumuriwe mu bushikiranganje bw'ubutunzi, naho nyene Ambasaderi Charles Baranyanka aramukurikira guma ari umuyobozi mwishikira wiwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 bava Muramvya n'ahandi, Ambasaderi Charles Baranyanka yarahagaritswe yagirizwa ko yari mu mugambi wo kwica President Michel Micombero. Mu ntango zo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 Ambasaderi Charles Baranyanka ari mu baciriwe urubanza rwo gupfa. Imana irakinga aguma mu nyororo gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974. Mu myaka yakurikiye no mu ntwaro zakurikiye, Ambasaderi Baranyanka ari mu bantu bagumye bacunzwe n'ubutegetsi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989. Mu gihe hagarukanwe imigambwe myinshi muri za 90, Ambasaderi Charles Baranyanka ari mu bashinze umugambwe Abasa, ariko nawo yahavuye awuvamwo avuga ko umugambwe wataye intumbero uhinduko kurondera ibiti gusa. Hakurikiye imyaka myinshi y'ubuhungiro mu Bubirigi, aranaharonka ubwene gihugu. Mu mwaka w'2015 umuganwa Charles Baranyanka yarasuye igitabo gihambaye cyane ku mateka y'u Burundi, Le Burundi face à la croix et à la bannière. Avuga ko yacanditse mu kiringo c'imyaka 40. Muri iyo myaka yaranagarutse kandi mu Burundi, arasubira ku Gatumba, Irabiro, mu Kayanza, aranaganiza benshi mu rwaruka rw'u Burundi. Ambasaderi Charles Baranyanka yaragendeye kandi n'amashirahamwe aharanira agateka kazira muntu, arabasangiza ibiri muri ico gitabo ndetse aranabaganirira amateka y'u Burundi. Biragoye kuvuga ubuzima bwa Ambasaderi Charles Baranyanka. Burimwo vyinshi bitangaje, burimwo ubutwari budasanzwe, imibabaro ikomeye cyane, uguye mu kigwa gukomeye n'igihugu yakunze cyane. Ubuzima bwe kandi burimwo ivyo twokwita ibihushane. Umuvukanyi w'abakeba bakomeye ba Rwagasore, ariko akaba umukunzi akomeye wa Rwagasore. Ububirigi bwinuba nk'umwansi, ariko yahavuye ahabwa ubu n'Ububirigi nyene ibidari bibiri vy'iteka kubera yafashije mu migenderanire y'u Burundi n'Ububirigi. Wakoreye ivyiza vyinshi igihugu kuko ari no mu baserukiye Burundi aho bwinjira muri ONU muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962, ariko yiswe umwansi w'u Burundi inyuma y'imyaka myinshi. Naho rero yahuye n'ivyo vyose, hari ikintu gihambaye cyane kimuranga: kwanka rwose injyane z'amoko mu Burundi. Mu myaka ya nyuma yarubakanye n'umukenyezi badasangiye ubwoko w'umuhutukazi. Yaranakunda kandi kwibutsa ko nk'uko vyagendera abaganwa batari bake yonkejwe n'umuhutukazi. Umuganwa Charles Baranyanka yariyemera ko abaganwa bafise ibanga ridasanzwe bahawe n'Imana bene abasokuru, kwama hagati y'Abahutu n'Abatutsi kugira barinde injyane z'ubwicanyi. Kwabaganwa bapfira igihugu yasa n'ubitahura rwose. We yemeza ko abaganwa ari abasuku b'u Burundi kandi ko amagorwa y'igihugu yazanywe no guhangana kw'Abahutu n'Abatutsi kubera batagifise ububaja hagati. Umuganwa Ambasaderi Charles Baranyanka yitavye Imana ku igenekerezo ya mbere Myandagaro umwaka w'2021 ku myaka 86 y'amavuko. Abantu nk'aba baboneka gake mu buzima bw'igihugu. Yagize neza kudusigira mu gitabo ivyo arazi. Tubandanya kandi guhimiriza abandi benshi kumurabira ko ntibaze bajana ubumenyi bafise. Abagize amahirwe yo kumumenya bose bashimika kuvuga ubuntu bwamuranga no kwicisha bugufi kwiwe. Niyiruhukire mu mahoro. Ngaho rero amakuru yaragezwe
ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utojucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.